ni Darwin Nunez, Fabinho se, Diego Jota, Roberto Firmino Barbosa, Alisson Becker, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold se, Virgil van Dijk, Mohamed Salah cyangwa ni Thiago Alcantara. Inuma Media igiye kumanukira abakinnyi 11 bahembwa akavagari k'amapaundi buri cyumweru muri ekipe ya Liverpool barusha abandi mbehe baza mu myanya y'imbere muri ekipe ya Liverpool mu guhembwa amafaranga menshi. Bamwe batazire the cops, bamwe abafana bavuga yuko batazigera bayiva inyuma. Icyo usabwa ni ukanda subscribe hano ku Inuma Media, ubundi ukajya ubasha gukurikirana ibiganiro byacu umunsi kundi uko tubishyizeho, kandi akwizeza yuko tuzakugezaho ibiganiro byiza bifite isuku kandi binogeye amatwi yawe mu ijwi rituje rya Inuma Masrumenera. Number 10, Jordan Henderson, umukinnyi w'umwongereza ufite imyaka 32. Ku cyumweru ahembwa ibihumbi 140 by'amapaundi, niyo yinjira kuri konti yiwe nk'isimbura mu byizi cyangwa se nk'agashahara ka buri munsi, kuko aba yakoreye ekipe ya Liverpool akazi bayamusabye. Aya ngaya akaba angana na miliyoni 7,280 ku mwaka. Jordan Henderson. Number 9, Alisson Becker, imyaka ni 29, ni umunyabrazil, akaba afata akavagari k'amafaranga ibihumbi 150 by'amapaundi buri cyumweru. Aya ngaya akaba angana na miliyoni 7,800 ku mwaka, akaba ariyo yinjira kuri konti yiwe nk'isimbura mu gihe cyangwa se nk'agashara aba yakoreye, avuga ati nanjye Liverpool nayifatiye imipira neza, nayikoreye akazi kose, nanjye nayanjye. Number 8, Darwin Nunez, umukinnyi w'umunya Uruguay, imyaka ni 23, yaje avuye muri Benfica, afata akavagari k'amafaranga ibihumbi 179,400 by'amapaundi ku cyumweru. Aya ngaya akangana na miliyoni 9,330 ku mwaka. Niyo Darwin Nunez w'imyaka 23 afata. Number 7, Fabinho ni umunyabrazil w'imyaka 28, ibihumbi 180 by'ipaundi buri cyumweru yinjira kuri konti yiwe n'umumediateri Collaborateur Vandarateri. Aya ngaya akaba angana n'ibihumbi na miliyoni 9,360 afata ku mwaka. Number 6, Diego Jota, imyaka ni 25, akaba afata ibihumbi 180 by'amapaundi ku cyumweru. Aya ngaya akaba angana na miliyoni 9,360 ku mwaka, akaba anganya n'uwo bita Fabinho, umunyabrazil. Ndabakubwira. Number 5, ku mwanya wa 5 hari Roberto Firmino, imyaka ni 30, abenshi mu muzi muri ekipe nationale ya Brazil, ariko nawe ni umwe mu bafata akavagari k'amafaranga muri ekipe ya Liverpool the Cops, kuko nafata ibihumbi 180 by'amapaundi ku cyumweru, akaba angana nawe na miliyoni 9,200. Number 4, Trent Alexander-Arnold, umwongereza ukina kuri kabiri hamwe tuzi nka right back, afite imyaka 23, nawe afata ibihumbi 180 by'amapaundi ku cyumweru. Aya ngaya akaba angana na miliyoni 9,360 ku mwaka. Trent Alexander-Arnold mu muzi muri ekipe y'igihugu y'Abongereza. Number 3, Thiago Alcantara, umwespanyol w'imyaka 31, ariko wavukiye muri Brazil, akaba nawe afata akavagari k'amafaranga muri ekipe ya Liverpool ibihumbi 200 by'ipaundi buri cyumweru, bingana na miliyoni 10,400 ku mwaka. Niyo Thiago Alcantara, uyu munyespanyol, afata muri ekipe ya Liverpool. Number 2, Virgil van Dijk, umuholandi ukina mu mutima wa defense nk'abamyugariro, afite imyaka 31, ibihumbi 220 by'ipaundi buri cyumweru. Ndakubwiza ukuri amafaranga wayaguha naho yagutunga umwaka wose, kandi abafata ku cyumweru miliyoni 11,440 ku mwaka. Number 1,
Mohamed Salah, umunyamisiri, umunyafurika, imyaka ni 30, ibihumbi 30, ibihumbi 350 by'ipawundi ku mwaka, ayoboye abandi bafata menshi muri Liverpool, ibihumbi 100 miliyoni 18,200 ku mwaka. We are Africans. Congratulations. Icyo ngusaba ni ukansubscribe hano ku Numa Media, ubundi tukacana uzima. Ciao ciao.